Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire, nizera neza ko mukomeze kumererwa neza cyane ko turi ku munsi w'Imana aho muherereye hose. Ndibaza mwatanguye mubona aka video cy'akareresi natanguye ndabashiramo. Akareresi kikana neza yuko imigwano yongeye gukomera ku mirongo y'urugamba. Mutwihanganire ku masaha atari make yarahaciye ko turabaha amakuru ngene biko biragenda, ariko twe twafatiriwe n'ubundi buzima bangomba ko tugira agahotara, ariko muri kano kanya turaje tubabwira kungene ibintu biko biragenda ku mirongo y'urugamba. Muri no ncamake y'ano makuru yacu turaza guhera muri Rubaya. Wazalendo yongeye gusubukura imigwano aho iri kira advance neza na neza igana muri centre y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Rubaya. Turaje tubabwire ukungene biko biragenda mu gihe abenshi muzi neze ko Wazalendo yasubiye inyuma, ariko turiko turabona Wazalendo yongera gusubukura canke yongera kuvyura iyindi migwano ikomeye cyane ibaganisha muri centre ya Rubaya ahasanzwe himbwa amabuye y'agaciro. Nta wuzi neza yuko ico bacaratumye ubwa mbere basubira inyuma n'akanya kidashobora kubatuma basubira inyuma. Twaje tubabwira ukungene imigwano kiragenda aha muri ano ma axe tugiye kubabwira aho Wazalendo boneka neza ko yamaze kujya karungu. Turaje tubabwira ukungene ibintu bimeze muri ano makuru, kandi turasimbira muri Sud Kivu aho muri Ruvungi ahafi y'igisagara ca Uvira habonekanye amakamyo atari make yerekeza mu gisagara ca Uvira. Yateye amakenga abantu benshi bavuga ati eske aya makamyo ari miki bimeze gute? Turaje tubabwire ukungene abenegirwa basanzwe bari muri ubwo buce ndetse naho makamyo yagiye araca bagiye baratubwira muri no makuru. Kandi turababwira yuko umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda AFCM 23 RDF uriko urakoresha bamwe mu bapfasoni canke abana mu gukora ubumaneho canke mu gukora infiltration canke kuza gutata, kuko byamaze kubagaragara yuko iri kirakoresha abagore n'abana, kandi bamaze kuba bafatwa aho mbere bariko baribasira kwinjiramo ibice nka za Uvira n'ibindi bice byose birimwo coalition ya FARDC. Twaje tubabwira kungene ibintu vyifashe. Wazalendo ndetse na FARDC ku munsi w'ejo barashoboye kwigarurira ubuce butari buke muri territoire ya Masisi. Nabo turaje tubabwira kungene vyagenze n'ingene byari vyifashe muri rusange kw'imigwano yagenze muri kino kiganiro. Byose biri muri kino kiganiro turaje tubabwire ukungene biriko biragenda. Tubatangarize kandi ko mu gihugu cy'u Rwanda vyamaze kumenyekana yuko havutse uwundi mugambwe utavuga rumwe n'urunani rw'imigambwe yose yo mu Rwanda yishize hamwe itavuga rumwe na leta ya FPR canke na leta y'u Rwanda. Ivyo twaje tubigane muri kino kiganiro, kandi tukiri u Rwanda aramakuru avuga neza yuko u Rwanda ngo bari kurahamagarira imiryango mpuzamahanga kugira ngo bashobore kugihuza n'igihugu cy'u Rwanda, barabe ukungene bafundikanya ibijanye n'ikibazo cyo ngaha muri Rubaya. Ndibaza muramaze kumva ivyo u Rwanda rupropoza, ruravuga ati twimbere Kisekedi amezi 3 Kisekedi tuveyo azaraduha amaposantaje ku butare yimye ukamengo u Rwanda ahubwo Rubaya iri mu Rwanda. Ibi ni ibintu biko bitangaza abantu benshi, nanje ubwanje biriko birantangaza cyane kubera ntari imeze neza ku munsi w'ejo niho twari gushobora kubiganira. Kindi tuzoko yagira muri ano makuru n'amakuru novuga yuko mumva intangamarari ari ndende, tuza kuvugana umwanya muto kubera tuza kumakura kubera ko tukeneye kubaha yandi makuru menshi kuri uno musi. Kiroberi gishasha citwa CNDR, ikiroberi gishasha kigiye kugwanya leta ya Kigali naco camaze kuba kija habona ku mugaragaro, aho mbere camaze kuba gitangaza bitari bike, ariko vyose turaje tubiganirire muri kino kiganiro. Muri kino kiganiro kandi turaza kugaruka, ariko intangamara ibayindenda, ariko nibitakunda ko tubivugira hamwe muri kino kiganiro turaza kuza mu kiganiro tubabwire ibijanye n'amatohoza yakozwe kuri umwe yitwa Benjamin Babunga Watuna yafatwa mu gihugu cy'u Burundi, nkuko ibinyamakuru bitandukanye biriko birayivuga cyangwa biriko biravyandika, ndetse nico barayaje gukora mu gihugu cy'u Burundi bitaje tubabwire muri rusange. Ikindi nuko igisirikare ca Congo FARDC cyamaze kwemeza ko kigiye kugwana intambara ya nyuma yo muri centre ya Rubaya, hama baheze bisubize itekane ry'igihugu cyabo. Ikaze ni karibu rero kukira mu kino kiganiro making ashobora ko amaze gukora subscribe, hama tubandanye tubana mu biganiro n'amakuru tuza turabashikiriza. Ariko rero amakuru ni menshi, ndabaramukije nkuko umuco w'ikirundo bivuga sino tangura ntabaramukije, ariko kandi ababwire yuko imigwano yongeye kubura kandi ibintu bidasanzwe
aha muri Rubaya. Nkuko abenshi mwagiye murabikurikirana canke mubizi, Wazalendo yaradivansinze neza ku mirongo y'urugamba, ariko biza kurangira Wazalendo isubiye inyuma, biza gutangaza abantu benshi. Abantu bibaza ati eske Wazalendo yoba yari igiturire, eske leta ya Kinshasa ni yitegetse Wazalendo gusubira inyuma? Ibi ndazi ko abenshi mwagiye muvyibaza ko byinshi, ariko turaje tubabwire yuko Wazalendo inyuma yo gusubira inyuma yongeye kuburura imigwano, yongeye gutanguza imigwano ikomeye cyane iganisha coalition ya FARDC na Wazalendo muri centre ya Rubaya, ico aho bita mu mugwa mukuru w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kabisa. Imigwano yamaze gutangura kuri uyu w'Imana igerekezo rya 31 mu kwezi kwa gatanu muri Rubaya. Umuriro uri kuraka kabisa, umuriro ni mwinshi cyane, aho mbere biboneka neza yuko hashobora kuba ikidasanzwe, kuko hari guhangana hagati ya M23 na Wazalendo. Abegereye muri ubwo buce biriko biraberamo imigwano, nuko amaraso amaze kumeneka ari menshi, kandi Wazalendo ikiragwanisha inguvu nk'izo yatanguranye mu kwataka iyi Rubaya, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Twagerageje kurondera abasanzwe bari muri ijya micungararo ya Rubaya, centre Rubaya, tasanzwe baduha amakuru, ariko nuwatwitaba wese yatwumvisha audio z'amasasu n'amabombe biko biraturika. Biboneka neza yuko batari borohewe, bariko bararasana cyane kugira ngo bikunde bashobore kwinjira muri centre ya Rubaya. Wazalendo iragomba kwinjira muri centre ya Rubaya vyanke bikunde. Biraboneka neza yuko iri yamaze kuba determine cyangwa yamaze gushavura urugamba, kandi inguvu zikakoresha ari inguvu zirasanzwe. Ibi rero byagiye gutuma inyeshamba z'u Rwanda zongera kwipanga bushasha, aho mbere ziko zirakoresha injugujugu z'amabombe, ndetse nubwo atandege yari bwagaragare muri no migwano, ariko vyasa nkuko hatabonetse indege atakiza kuba. Biboneka neza ariko indege niboneka abe n'igihugu batari bake baza kwagira ibibazo. Mugabo amakuru yize tumaze kuronka nuko abe n'igihugu bo bamaze kuyanyaga, ndetse bamaze kuva muri ayo mazone ariko araberamwo intambara. Rero Wazalendo mwumve neza yuko yamaze kwambikana 5 kuri 5 n'inyeshamba z'u Rwanda. Wazalendo iragana hehe? Iragana gusubira kwinjira muri centre ya Rubaya. Ndazi neza yuko abari basanzwe bavugira propaganda canke bakorera ndavuga ibitangaza binyoma byo mu gihugu cy'u Rwanda bari bararyohewe, mbebo bemeza neza ko Wazalendo yarashwe ica irasubira inyuma. Ariko tuza kubabwira neza yuko Wazalendo itigeze iraswa, yasubiye inyuma kwa kundi ico bitwa repli tactique y'imigwano. Ku bantu bazi vya igisirikare bazi ibintu vy'imigwano, mu ngwano so gushora mu mutwe bakoresha mu ubwenge kugira ngo bikunde uze kwaneyantisa uwo muhanganye cyangwa mu adversaire. Ibi ndazi ko mubizi. Rero ndazi neza ko abantu benshi mwari murindiranye gishaka kumva Wazalendo iri kirataka yinjira muri Rubaya. Uno munsi maginga tuvugana igerekezo ya 31 mu kwezi kwa gatanu, Rubaya iri mu muriro, kuko Wazalendo yamaze gutanguza imigwano. Ibi kabiri kirabera imigwano kuri axe ya Rubaya Nyabyondo kabisa. Aho mbere umwanditsi w'umukongomani yavuze ati RDF aneshek, RDF iri yongeye gutakaza cyane abandi bana b'igihugu cy'u Rwanda. Bwa bwirinzi bwa leta y'u Rwanda, ndavuga babana bakiri bato nibo bitwa ubwirinzi, bariko barapfira cyane ngaha muri ino migwano iriko iraba no munsi kuri no munsi w'Imana. Ico bise ngo choque totale, RDF anesheke. Murumva neza yuko iyo two turababwira amakuru nkayo arabara amakuru meza kuri coalition ya FARDC, ayabara amakuru meza kuri coalition y'abakunda amahoro. Nce ndabinabihuza neza n'ingene president w'u Rwanda Paul Kagame ariko araca mu miryango mpuzamahanga kugira ngo bashobore kumuhuza na Kisekedi bagira ivyo bumvikanye ku bijanye n'ikirombwe ca Rubaya. Hari amakuru adusomira avuga neza yuko president w'u Rwanda yoba ariko arasaba yuko muri Rubaya boza baramuha pourcentage imwe y'ubutare buhimbwe buri kwezi nyamba atari burindwi. Aya makuru ndazi neza yuko tuza kuyabahigira neza kugira ngo dushobore kuyabazanira atagira agatosi. Ikindi nuko president w'u Rwanda Paul Kagame ariko arasaba neza yuko Kisekedi yomwemerera kugira ngo ashobore kwimbira ngo amezi 3 ngo president Kisekedi ubutare bwose amuhereza. Ugacumengo iyi Rubaya iri mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo numvirije bidabiri canke iyo ndiko ndavyumva biranantwenza, by the way mumbabarire kuko biratangaje kumva umuntu yoza araza akuguha ko ku bintu byiwawe n'ikintu gitangaje, ni gitangaro. Ariko ibi byose byekana neza yuko president Paul Kagame yamaze gufukamira president Antoine Tshisekedi Chilombo, yamaze kuba amufukamira mu buryo ubucango bundi, kuko uri utanguye
kuraba uburyo ushobora kwihuza n'umuntu ufitanye ibibazo, ireke uba watsinze kandi uba wiyagiriza amakosa. Ibi rero nivyo biriko biragenda biba ku mirongo y'urugamba. Byamaze kugaragara neza yuko President Kisekedi Kagame yamaze kumufukamira. Ibi rero kumva ya makuru kwa wazalendo n'intsinzi kuri bo niko guca bagirane bo bira zino nyeshamba bakazigaba kw'ibitero vya mufururizo kugeza amasaha tuvugana mu masaha ya saa 7 saa 8. Ibitero biracari vyinshi, baracahangana hagati ya wazalendo ndetse n'umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda AFCM 23. Aya namakuru atari kwivumbi ndati abantu benshi mukeneye kumenya, ana makuru yizewe kandi y'ukuri, ndetse muza kugenda mubona hagiye atandukanye, ariko ndazi neza yuko mbambaye mu bambere bashoboye kubagezaho ukuri bene uku. Rero abakunzi b'amahoro, mukomeze mugirene, mukomeze mukurikiranire hafi ibijanye n'iyi migwano iriko iraba ngaha mu karere. Ndazi neza yuko abakunzi b'amahoro mugiye kubona intsinzi kandi mugiye kubona abakongomani bishimye atakibazo na kimwe. Nkuko ntamwe ndababwira kare twivire ngaho muri Rubaya, ntabwo amakuru arayo gusa muri Rubaya cyangwa ngaho muri Masisi. Ku munsi w'ejo ibintu ntibyari byoroshe kuri axe ya Lowashi Bulola kuri axe ya Lowashi Bulola ni muri territoire ya Masisi. Ku munsi w'ejo ntibyari byoroshe, ari vuta ni kuvute kabisa, amasasu n'amabombe byari byinshi, kuko amakuru ava yarekana neza yuko ibintu bitari byoroshe. Ni wazalendo na FARDC bagavye ibitero ahasanzwe hari Armée Rwandais RDF, baragavye ibitero ngaha muri Masisi kuri axe ndababwiye Lowashi Bulola, birangira inyeshamba z'u Rwanda zarahatakarije mu buryo bukomeye cyane. Iyo tuba turavuga barahatakarije nuko tutakironka byinshi mu masanamu n'abavideo dusa turabahereza, ariko iyo tubirose tubahereza ku bantu mu dukontakta, ariko mumvuze mwumva yuko bwa bwirinzi bw'u Rwanda bwa bwahoneye. Aha rero umwanditsi we yavuze ati le wazalendo et l'armée rwandaise se disputent depuis la nuit de vendredi à ce samedi le 30 mai le contrôle de l'axe Lowashi Bulola dans le territoire de Masisi en Nord Kivu. Selon des sources locales, les wazalendo ont lancé une offensive contre les positions de RDF dans les zones. Murumva neza yuko ari wazalendo yakoze ico bitwa offensive cyangwa yakoze attaque ku birindiro by'inyeshamba z'u Rwanda aho bari basanzwe bacumbise cyangwa aho bari basanzwe bafise ibirindiro, ariko byagiye kurangira nkuko tubona umwanditsi yavyanditse, byagiye kurangira muri buno buce bagwaniyemo inyeshamba z'u Rwanda zitaye ziromuka kabisa, zirayabangira ingata ziravuga ati aha sahacu dutegezwa guhunga kubera ko wazalendo yamaze kuba idushikamwo atakibazo na kimwe. Aya ni makuru rero yizewe kandi y'ukuri, muza muragenda murabona. Twavuze mu ntangamarara twavuze ko zo kubabwira, ariko ano makuru si twababwiye twababwiye mu kintu kiganiro turuca dutegura ikindi kiganiro vuba bwango kugira ngo dushobore kubabwira ibyo byose twababwiye mu ntanga marara nkuko amakuru yacu yo abandanya abitubwira. Rero muri kino kiganiro mu nkundire tubabwire yuko FARDC igisikare cha Congo, FARDC yamaze kuba yemeza canke yemanga, bamaze kwemeza yuko kigiye kugwana intambara ya nyuma muri centre ya Masisi. Na wamenya neza yuko ino ntambara ya nyuma FARDC yavuze yuko ari yatanguye, na wamenya kuko ino nkuru ni nkuru muri zimwe natanguye kuronka ku mirongo y'urugamba, ariko ndategura kino kiganiro nta uzi neza yuko yoba yasohotse imigwano ici itangura, ariko igisikare cha Congo FARDC cyamaze kwemeza ko kigiye kugwana intambara ya nyuma muri centre ya Rubaya, hama baheze bisubize iteka nitekane ku gihugu cyabo cha DRC canke cha RDC. Ibi ndazi neza yuko ariko akantu canke aragashinge kamazi babavutuye president w'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko arazi neza yuko abasikare biwe bamaze kucika intege, kandi yo bumvise FARDC ivuze nkuko muca mumva yuko ari bidasanzwe. Koko muramaze kubona yuko ino hibu iyikorokeye mu kibuga abasikare b'u Rwanda RDF barajugumira kabisa, akavuze wa mwana ngo barajugumira kunyonga imburumburu kabisa, usanga ubwo bari bwinshi, biraboneka neza yuko bagomba gukubitwa w'umwanda we. Abantu mwaravye filime ngaca tubana neza gafata cyangwa mugaca mwonyumva, akandi yo kaba kaje
kavanana. Ariko FARDC yavuze impamvu igiye gusoza cyangwa gusubira gutanguza ibitero bikomeye cyangwa igwana intambara ya nyuma muri centre ya Rubaya. Nkuko FARDC yabishikirije yavuze ati impamvu FARDC ikeneye cyane aha muri Rubaya nuko hari ubutunzi bukomeye cyane kuruta imiji ya Bukavu na Zagoma na Yone bambuwe n'igihugu cy'u Rwanda. Narigeze kubabwira neza yuko nyamba mubona M23 ikirafata za Goma, za Bukavu, za Uvira, zande nahandi, mwumve neza yuko baba bariko barafata ivyo bice kugira ngo bashobore guproteja ino centre y'ubucukuzi w'amabuye y'agaciro Rubaya. FARDC yamaze kuvuga ati igituma tugomba kugwana, igituma dukeneye aha muri Rubaya nuko hari ubutunzi bukomeye cyane kuruta ino miji yose yagiye irafatwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Bavuze za Bukavu na za Goma, iyi Rubaya irasumba ino miji canke ino bisagara byose byigaruriwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, nkuko muvyumvise muri kino kigani cyangwa muvyumvise muri buno butumwa ndabagejejeho. Rero mwumve neza yuko FARDC igiye kugwana kurokora cyangwa kuribera Rubaya kuruta uko igwana za Bukavu na za Goma. Kandi biramaze kugakana, nari babwiye neza yuko iyi Rubaya nifatwa yuko ari iherezo ry'inyeshamba z'u Rwanda. Rubaya sera la fedi M23. M23 izobirangiye muzoba muyibuze. Iyi Rubaya yomara gushikwa mwobo, yomara gushikwa kw'inguvu igafatwa ndetse hagakoranirizwa inguvu zidasanzwe. Iyi Rubaya niyo ituma u Rwanda ruza gwidobagiza canke rukora ivyo rukora byose mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko bongera bugati ku ruhande rw'u Rwanda gogwo ntirurota rurekura ibice byose vya Kongo gwafashe. Ndavuga u Rwanda ntirurota rurekura agace na kamwe ni metero nimwe bafashe ku butaka bwa Kongo, ngo kuko ntibabona ko igihugu cyabo cobaho kidafise aho cimba ubutare. Bati hako tuva muri Kongo tuzopfuma dutanga ugwaruka rwacu rwose ruherere mu kugwana canke mu gupfira ngaha muri Kongo. Murumva neza yuko ino principe canke no hangira igihugu cy'u Rwanda cihaye ari hangiro idasanzwe, aho bavuze ati hako turekura agace kariko kose tuzofuma dutanga ugwaruka rwacu rwose rugwane n'abakongomani rupfume ruhapfira. Iyo niyo principe y'igihugu cy'u Rwanda aha ku mirongo y'urugamba. Rero mwe mwumva neza yuko iyo tubazaniye inkuru beniyi ahubwo aba ariyo ntango yo kumenya ayandi makuru menshi. Uno munsi ndazi neza yuko namaze kuvyemeza ko ngiye kubaha amakuru kabisa dasanzwe, amakuru yose ngene biko biragenda ku mirongo y'urugamba nza kuba ndahari kugira ngo shobore kubabwira uko ngene ibintu biko biragenda. Rero muri Rubaya mwumve yuko Rubaya anfe amazi ntakiriya yandi kabisa. Iyi axe ya Rubaya na Nyabyondo ni surofe kabisa. Inkota ni inkota, urusasu n'urusasu, ibombe ni bombe, urusoro n'urusoro, nkuko muriko murabikurikirana. Rero ndibaza neza yuko ntagomba kubarambira mu makuru yacu tuba tugomba kubashikiriza. Hari byinshi navuze mu ntangamarara ngiye kubategure, ngiye kubizana mu kiganiro kubera ko ikiganiro gikwije iminota 20 aba ari ikiganiro kinini. Rero ngomba kubaha resume y'amakuru kungene ibintu bimeze. Rero nimutangwe kumenya ivyo umukongomani yafatiwe mu Burundi ngene bimeze, nimutangwe kumenya ukungene mu Rwanda hubutse ikindi kirobe kigwanya leta y'u Rwanda. Ibi byose ni vyanyumba nayo bateguriye kugira ngo dushobore kubisangira mumze muramenya buri kimwe kongene kiriko kiragenda. Turi ku itariki ya nyuma y'ukwezi kwa gatanu muno mwaka, ntituziga tugaruka. Ariko reka ndabifurize abantu mudukurikirana famille yanje ya Kodi Empire, famille yanje ya BF, ndababwire neza yuko ndabifurize kurangiza kuno kwezi neza, hama dutangure ukwezi kwa gatandatu neza tumeze neza cyane. Arijya mubona ari ukwezi kutwerekeza mu bihe vya summer time, cya gihe cy'abantu bafata umwanya bakaryoherwa bakaja ku beach n'ibindi. Ariko reka ndabifurize kurangiza kuno kwezi neza, hama twinjire mu yandi mezi tumeze fresh sana. Rero singomba kubarambira cyangwa kubabwira byinshi, reka ndabike banure turongera guhurira mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Amakuru acari menshi tugomba kubabwira, ndizera neza yuko atashomuza kuduhombana kuri uno munsi. Jewe nitoko Dide Black, iyi ni Kodi Empire, making sure ko maze gukora subscribe, making sure ko maze gushira ko like ndetse na commentaire yawe tuba tuyikeneye.